Usomye muri Matthieu 16 verset 18 fistanaza kunsomera imirongo umunsi ndashaka ko dusoma imirongo imwe imwe. Matthieu chapitre 16 verset 18 ni passage izwi. Matthieu 16 verset 18. Nanje ndakubwira yuko uri Petero kandi kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Haleluya. Nanje ndakubwiye ngo uri Petero kandi kuri urwo rutare nzokubaka ishengero ryanje. Muri kino gitondo ndashaka kubwira ngo Yesu yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje. Yesu niwe yubaka ishengero kandi igihe Yesu yavugira ijambo ngo nzokubaka ishengero ryanje tugomba gutahura yuko Yesu atari karavuga kubaka ishengero mu buryo bwa edifice canke inyubako, ariko ico Yesu yavuga ngo nzokubaka ishengero ryanje intumbero yiwe nyamukuru yagomba kuvuga ko azokubaka igikorwa c'Imana mu buzima bwawe, kuko jewe na wewe turi ishengero rya Kristo. Abamwizeye bose tukaba mu mubiri wiwe ducika iryo shengero. Ni twebwe gikorwa Imana yubaka. Imana ntiyubaka amazu, Imana ntiyubaka ibigo, ariko Imana yubaka imitima, ikubaka impwemu z'abantu, ikubaka imishaha y'abantu. Igihe Yesu amaze kubona Petero ahishuriwe ico Kristo ari, aramubwirira ijambo ngo nzokubaka ishengero ryanje. Ndashaka kubwira umunsi muri kino gitondo ngo niwe yubaka ishengero ryiwe. Haleluya. Niwe akubaka, niwe azi kubaka neza, niwe azi kubaka umushaha wawe, niwe ashobora kubaka ubuzima bwawe, niwe ashobora kugira ica kuvanyemo, niwe ashobora kugira ica akoze mu buzima bwawe kirushirije ibindi byose bishobora gukorwa bivuye ahandi kugira akamaro mu buzima bwawe. Hari igihe rimwe na rimwe iyo tubona dukorera Imana canke iyo twumva ubutumwa canke iyo tuzinduka tuza gukora ibikorwa vy'Imana, ushobora kwibagira iyi ntumbero ikomeye y'Imana. Ariyo nshaka kwibutsa umuntu wese yatonze hano hantu, Yesu yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje. Ntiyavuze ngo je na mwebwe tuzokubaka ishengero, ntiyavuze ngo ndabakeneye ngo twubake ishengero. N'igihe yaduhamagara ntiyaduhamagaye kugira ngo tumufashe kubaka ishengero, ariko yaravuze ngo nzokwiyubakira ishengero ryanje, nzokubaka ishengero ryanje. Niwe azobikora, niwe azi kubikora, niwe architect, siko niwe afise iciyumviro c'ivyo yubaka, niwe azi ivyo yubaka, niwe azi ico akeneye kubumba muri wewe n'ico akeneye gukora muri wewe, niwe azi ingene azogikomeza akakirangiza, niwe azi ingene azokihanda profitable ku buzima bw'abandi, niwe yubaka ishengero. Ndagomba kubwira ngo tubayeho mu buzima aho tufise imigambi myinshi, tubaho dufise imigambi myinshi. Mwese murafise imigambi. Bashobora gusanga umuntu bamwangaja muri entreprise bakavuga ati wewe ico tukwiteze ko niki, tukwiteze ko yuko nimba ari entreprise iri commerciale, nimba ari iduka canke usine, bakaguha akazi, bakaguha n'ivyo ugomba gushikako, bakakubwira ngo ibi inya nivyo tugomba yuko uzoshikako mu mwaka, iyi ni ntumbero ya entreprise mu myaka 5 tugomba yuko ushikako. Umuntu akaba angaje akinjira mu kazi afise ivyo agomba gushikako, afise ivyo agomba kurangura, afise ama objectif ya profit canke objectif kanaka zo gushika ku vyo abo bantu bivanye n'umuhamagaro wabo bita inyungu. Wasanga uwo muntu nimba urongoye iki, nimba ugize gute, ukabuvuga uti jewe naje ngaho kugira ngo nshike kuri ibi bintu, nahawe akazi kugira ngo nshike kuri ibi bintu, nahawe natanguye ibi bintu kugira ngo nshike kuri ibi. Ugasanga turi abantu bafise intumbero nyinshi tugomba gushikako,
nziza zishobora kuba ari iz'imiryango yacu, zishobora kuba ari intumbero izo arizo zose nziza tugomba gushikako zitwa intumbero. Ukavuga ngo ngomba gushika kuri ibi, ugahamagara nimba uri chef w'akazi cyangwa uri CEO uravyumva wa entreprise, ugahamagara abakozi ngo tugomba gushika kuri izi objectif, tugomba kudandaza amatika ngana gutya, tugomba kudandaza ibintu bingana gucyanya, ukama ugarukana abakozi mu nama kugira ngo mwiyibutse intumbero mufise, tugomba gushika kuri iki, nivyo tugomba gushika. Ariko ndakunda Yesu yavuze ikintu gikomeye, uravyumva, aravuga ngo nzokubaka ishengero ryanje. Nukuvuga ngo iyo ni objectif y'ubumana, iyo ni intumbero y'Imana, ico ni igikorwa c'Imana. Nta muntu yokubaka ishengero, nta muntu yokora igikorwa c'Imana, nta muntu yokora ivy'Imana ngo abikore bishike kuco bigomba gushikako, uravyumva, atari Yesu ariko aragira gute, ariko aramurongora, atari Yesu ariko aramufasha, atari Yesu base, atari Yesu fondation, atari Yesu inspiration y'icuri gukora ko ico cyose c'ubuzima bwawe bw'imwemo. Yaravuze ngo nzokubaka ishengero, ni wakubaka yenjana kujenga, yenjana kutengeneza. Haleluya. Nzokubaka ishengero ryanje. Bantu b'Imana mushobora ko zigenda ko kantu kanyohe cyane kumva ko azokubaka, niwe akora igikorwa. Hari igihe rimwe na rimwe uravyumva ushobora kwibaza ngo hari ibintu wowe wokora ucanke hari uruhara rwawe. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Imana ivuze ngo nzokubaka, Imana ivuze ngo nzokora ikintu, wewe swat uraparticipa muri objectif z'Imana, Bwana sifiwe sana, canke wewe uraja ipembeni ya objectif z'Imana ariko nuri indispensable. Uravyumva, naho wewe ufata indi direction. Yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorihagarara imbere. Amarembo y'ikuzimu Yesu yariko aravuga, yariko arashaka kuvuga les forces z'urupfu, les forces, uravyumva, la force de la mort. Urupfu ni ikintu gikomeye cyane, urupfu ni ikintu kibi cashikiye umwana w'umuntu, urupfu ni ikintu kibi cashitse mw'isi kubera icaha. Urupfu ni ikintu caje konona plan y'Imana, ruza nk'inkurikizi y'icaha. Urupfu niyo nivo yo hejuru y'ibintu bibi, yo kononekara canke yo gufutanya canke konona umugambi w'Imana Satani yashoboye kuintroduiza mw'isi. Rero Yesu aravuga ngo nzokubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu, uravyumva, avuze amarembo y'ikuzimu yashatse kwerekana ati le pire des ennemis, umunsi wa mbere mubi w'igikorwa c'Imana, umunsi wa mbere mubi w'ishengero, uravyumva, ariwe muzi, arico caha, hama hakabaho amafruit ariyo yigaragaza muri resultat gwitwa urupfu. Aravuga ngo ico jewe Imana nzokubaka, n'ubushobozi bw'urupfu nibushobora kuzopfa bugihagaze imbere. Bwana sifiwe sana. Amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwira umuntu mucaye uti Pasika nziza rero. Haleluya. Kuko Yesu yagomba gushika kuri iyo nivo yo hasi. Uravyumva, aho non seulement ahaguruka kubaka ishengero ryiwe, ariko ahahaguruka, uravyumva, agashika no kuri force ya nyuma umunsi ashobora gukoresha, uravyumva, ariko rupfu rw'imhema, ariko rupfu, uravyumva, rutandukanya abantu n'Imana ibihe bidashira. Aho naho nagoza ku confront akavuga ati nagone n'amarembo y'ikuzimu ntashobora kuzohagarara ku kintu na kimwe nzoba ndiko ndakora, uravyumva, nzoja kurugwanya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusoma passage zike ziza kugufasha gutahura ico nshaka kuvuga muri kino gitondo, ariko zitwereka igituma aha hantu Yesu yahashitse kandi yashishikaye kwigisha, yashishikaye kwensista, akagenda yereka ishengero ryiwe, yereka abigishwa biwe yuko ari oblige guhura n'urupfu. Yesu yarateguye abigishwa biwe areka ko agomba guhura n'urupfu, agomba guhangana n'urupfu, agomba gukonfronta n'umunsi wa nyuma ariko rupfu, uravyumva, w'abantu, uravyumva, ariko gutandukanywa n'Imana. Usomye muri Matthieu chapitre 12 verset 40, ndashaka gusoma imirongo mike ndayicako, ariko ndabereke iki kintu cabaye kandi gitangaje canteye uno munsi no kwibaza by'ukuri ku bintu bijanye no kwizera. Bwana sifiwe sana. Kuko Yesu yafashe umwanya munini akorera Imana mu gihe ciwe,
ariko muri uku gukorera Imana mu myaka 3 yabanye n'abigishwa, agenda yinjira mu masinagogi, agenda aja ahantu, Yesu yaratena kumvisha yuko umugambi wiwe wo kubaka ishengero ugomba guhera, uravyumva, mu rupfu. Hari abantu sivyo turabona ko Yesu yagiye avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ari mu buzima imyaka 3. Hari abantu bavuga ngo Yesu yarakoreye Imana kandi c'est vrai yarakoreye Imana, ariko vy'ukuri ministeri canke igikorwa ca muhemu, igikorwa nyamukuru Yesu yaje gukora mu myaka 3 n'inusu, yari kategura igikorwa kigomba gutangura inyuma yo kuzuka kw'abapfuye. Ni ukuvuga ngo imyaka 3 n'inusu yabaye imyaka 3 n'inusu yo gutegura, yo gushiraho urufatiro, yo kumenyesha abantu yuko hari ubwami bw'Imana, yo kuzana message yigisha abantu ivyo babonye kuva kera kuri basekuruza, insobanuro yavyo. Ariko kandi agenda bereka yuko azopfa. Afata igihe kirekire akabivuga muri publique, akabibwira abigishwa biwe, agatena kubabwira yuko azopfa. Rimwe akabivuga mu migani, kindi akabivuga vyumvikana, ariko akagomba kubumvisha ko azopfa. Usomye umurongo wa Matayo 12 ku murongo wa 40, nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko n'umwana w'umuntu azomara iminsi 3 n'amajoro 3 ikuzimu. Nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, niko umwana w'umuntu nawe azomara iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'isi. Ikuzimu. Uravyumva? Niko azomara iminsi n'amajoro 3, uravyumva, mu nda y'ikuzimu. Uravyumva? Yesu ariko arabwira abigishwa biwe ko nzopfa. Nka kujya byabaye muri Yona, akamara ijya illustration yo mu gihe ca Yona yari prophétique. Yagomba kuvuga cari igitutu c'ibizoba. En réalité, nkuko yamizwe n'ifi iminsi 3, nanje isi izomira iminsi 3 hama ngaruke. Matthieu 26 verset 61. Bati uyo yagize ngo yoshobora gusambura urusengero rw'Imana akagubaka mu minsi 3. Yesu yari yaramaze kuvuga bikwiye ko azozuka. Uravyumva? Ku buryo n'abatizera baraje kumwagiriza, baravuga ngo uyo yaravuze ngo azoshobora kubomora, ashobora kubomora ingoro mu munsi umwe, hama mu minsi 3 igasubira kandi kubakwa. Biboneka yuko ibijanye no gupfa kwa Yesu, iyi ni message Yesu yari yaratanze, bikwiye gushika naho n'abatamwizera bari bazi ko azopfa, kandi bari barizi yuko azozuka. Ariko rimwe akabitanga muri ico kigereranyo mu kwerekana yuko urupfu rwiwe rumeze nk'ukubomora inzu, uravyumva, nk'ukubomora ingoro. Ariko cette fois Yesu akigereranya n'ingoro, aho yerekana nk'ingoro imeneka hame kandi gasubira kandi kubakwa mu minsi 3. Ariko ibi byose nibidufasha kubona ukuntu iyi message yari message Yesu yashishikaye kuartikura, yashishikaye gusurinya, yashishikaye gukomunika. Usomye muri Matayo 27:39, Matthieu 27:39, abahahita baramutuka bazunguza imitwe bati, ewe usambura urusengero ukagubaka mu minsi 3, niwikize niwaba uri umwana w'Imana, imanure ku musaraba. Uravyumva? Abahita bose bakamubona. Mariko 3, Mariko 8:31, Mark chapitre 8 verset 31. Atangura kubigisha ati, umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi, no kuzokwangwa n'abashinganahe n'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa, maze hashize iminsi 3 akazuka. Haleluya. Aha yari karabwira abigishwa biwe, ariko arasigurira abantu, agerageza kubumvisha ibintu bizomubako. Aravuga ngo nzobabazwa, bikwiye ko umwana w'umuntu azobabazwa, bikwiye yuko azotabwa, bikwiye yuko bazomushinyagurira, bikwiye yuko, uravyumva, azobabara cane, agatagwa n'abatama, uravyumva, agatagwa n'abaherezi bakuru n'abasadukayo. Hama inyuma yuko bamaze kumuta no kumukengera akicwa, ariko amaze kwicwa ku munsi wa 3 azozuka. Urumva yuko vy'ukuri Yesu yarafashe umwanya wo kubibwira abigishwa biwe, n'est-ce pas mes chers amis? Yarafashe umwanya wo kubasigurira, yarafashe umwanya wo kubigisha, yarafashe umwanya wo kubaprevena no kubamenyesha ibizoba, abibaganirirako.
aho nyene ku murongo wa 33 arababwira ikintu gikomeye aho nyene muri Mariko verset 33. Arahindukira abona abigishwa biwe akankamira Petero ati, herera inyuma yanje Satani, kuko ivy'Imana atari vyubabaye ariko n'ivy'abantu. 33. Oui. Aha. Oya, Marc 10:33. Ati ehe turaduze i Yerusalemu, Turaduze i Yerusalemu, kandi umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abaherezi bakuru, umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, n'abanyabwenge b'ivyanditswe, bazomucira urubanza rwo gupfa, bamucira urubanza rwo gupfa, bamuha abanyamahanga, bamushinyagurire, bamuvuma amate, bamutonagure, bamwice, maze iminsi 3 ishize, iminsi 3 iheze, azozuka. Murumva iyi detaye Yesu yatanga. Eske Yesu yari yagize rendezvous n'abazomuvuma? Eske Yesu yari yasinyaye abazomucira ko canka abazomushinyagurira bazogira gute? Ariko urabona yuko Yesu textuellement nkuko vyabaye yarazi bizomushika ko yarazi bizomubako, ibi akabiganiriza abigishwa biwe kugira ngo ntibize bibatungure canke ntibize bibakange, ariko bibafashe kumenya ibizoba, bibaprepare kumenya ibizoba, bibategure kumenya ibizoba. Biratangaza kubona ingene mu buzima bwacu dushobora kwigishwa ijambo ry'Imana. Biratangaza ingene mu buzima bwacu dushobora guhabwa amajambo y'Imana. Biratangaza ingene Imana ifise exactitude mu gihe iriko iravuga. Ingene Imana ari Imana y'amadetaye. Nukuri rimwe na rimwe mpora nibaza, nta kintu kigoye nko gukontesta Yesu canke kugwanya ibintu vya Yesu. Kuko Yesu yari umuntu afise amadetaye mu bijanye no kuvuka kwiwe, mu bijanye no gupfa kwiwe. Birimo detaye kuva muri Ancien Testament, washika muri Nouveau Testament bigasubira bikavugwa. Uravyumva? Kugeza naho n'uwamudandaje nka Yuda bavuga n'ici itongo ryiwe rizovamwo. Hama mu nyuma ibintu byose bikagenda kujya vyavuzwe. Bihora bintangaza umuntu ashobora gupinga yuko Imana itabaho, ariko kandi adashobora kuzana evidence canke preuve nimwe igaragaza yuko Imana vy'ukuri itabaho. Ariko naho wombwira ibindi bintu byose bingana gute, ibintu bijaye no kubaho kwa Yesu, no kuvuka kwiwe, no gupfa kwiwe, birimo amadetaye antera yonyene kuntera kumenya ngo Imana yacu irabaho. Haleluya. Bantu b'Imana, ndavuze ngo Imana yacu irabaho muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane. Amadetaye adashobora kubamo precision ingana nk'uko onya. Birantangaza iyo mbonye amarecherche isi, abascientifique bari deploye hirya no hino ku mageneration n'amageneration, bamwe barapfuye, bamwe mu kurondera gupruva yuko Imana itabaho bapfuye bakijijwe kubwo gusanga ahubwo iriho, kuko uko bapushije loin amarecherche arabapagani byabateye kuronka conviction ahubwo yuko Imana ibaho, basanga umenga bafise ahubwo amapreuve aruta nayo Bible ifise. Science igeze kure, abantu baradekuvura bageze kure, ariko nta kintu na kimwe gishobora kuza giparvena kuza gukontesta amadetaye ajaye n'ico Yesu yabaye. Abigishwa biwe bari bamuzi ko ari umuntu akora ibitangaza, bari baramubonye akora ibitangaza, ariko akagenda babwira n'ibizomubako, akabibabwira muri aya majambo, muri aya madetaye. Ariko ikintu kintangaza ni Yesu amaze gupfa. Yesu amaze gupfa, ikintu ca mbere cantushije muri histoire ya Bibiliya, mu bisanzwe abisirayeli bari bafise umugenzo wo gusaba ikiziga cabo niyo yoba wishwe n'abaroma ukicwa nk'igihano nk'uko Yesu yapfuye. Bari bafise umugenzo warashobora kugenda kwa Pilato ugasaba bakaguha ikiziga, cyangwa ugaja ku ntumwa za Kayisari bakaguha umuntu wawe yapfuye ukaja kumuhamba. Naho yabapfuye akoze amakosa, baratanga ubwo burenganzira kuri famille gushobora guhamba uwo muntu. Ariko biratangaza, malgré ko Yesu yabwiye abantu amadetaye yose ukuntu ibintu vyagenze, Yesu amaze gupfa nta n'uwaje kureklama umubiri wiwe ngo uje guhambwa, ahubwo Yesu amaze gupfa abaje kureklama umubiri wiwe uraza baribo. Bibiliya itubwira yuko hari uwitwa Yosefu. Abantu baje kureklama ivya Yesu
bari mu bigishwa batigeze bagendana na Yesu publiquement. Abo bagendanye nka ba Yohana bajyama mu gikiriza bamukunda, ba Petero bagira gute, bose bafashe ya mbere. Et pourtant yari yababwiye ingene azopfa n'ingene bizogenda, byari byagenze kujya. Nimba amadetaye y'urupfu yagenze uko yabivuze, bagomba no kwizera yuko n'amadetaye yo kuzuka azogenda kwa kundi, kuko ivyo yavuze kubijaye no gupfa byari byabaye conforme. No kuvuga ngo nta cari kubuza yuko n'ivyo kuzuka biba conforme, nico yababari. Ariko raba umuntu agiye gusaba ikiziga yitwa Yosefu. Uyu mugabo witwa Yosefu yari mu bakuru b'Abisirayeli, yari mu bafashe decision yuko Yesu yicwa. Ariko akaba wewe ari mu gice c'abatari puko Yesu apfa. Bamwe baravuga ngo napfe birakwiriye yuko hapfa umuntu umwe kugira ngo ubwoko bwose bukire. Ariko Yosefu yari mu bantu batashaka ko Yesu yicwa. Ariko malgré kuko igitigiri c'abashaka urupfu cari kinini, Yesu aricwa. Ku mugoroba yamaze gupfa, ku munsi wa gatanu, uravyumva, ku mugoroba, kuko Yesu yapfuye ari mu gitondo, amasaha ya saa 3, amasaha ya minuit, bamwe bavuga minuit abandi bakavuga saa 3, bivaye ninge na masaha y'abayuda n'abaroma batapanga amasaha kumwe, uko bita amasaha. Apfa mu gitondo, kandi biravugwa ko yapfuye kare gushika naho Pilato avuga ngo aka kanya yapfuye, atuma intumwa kuja kuraba ko yapfuye. Ariko Yesu apfa kare, kuko Yesu contrairement y'abandi bantu bahora babambwa, barababamba bakamara umunsi wose imbere yuko bapfa. Ariko Yesu biboneka ko yapfuye kare, kuko yari yabanje gukubitwa kandi yashesha amaraso menshi, bituma torture yakorewe ubwa mbere itamuteye kuba resistant kugira ngo ashobore kumara umwanya munini. Apfa kare, maze gupfa baramumanura. Bamumanuye, Yosefu aja gusaba ikiziga. Birantangaza ingene dushobora kubona abantu b'abastare bo muri Bibiliya tuzi, abastare 12 ba Yesu. Vuga uti abastare 12. Uravyumva? Aba bose personnela. Ariko haza umu individu mushasha atigeze ajyamana na Yesu, atigeze abona Yesu azura abana, atigeze abona Yesu agwiza imikati 5,000, atigeze abona Yesu atambukira hejuru y'amazi. Umuntu from nowhere ni waje avuga ati mikiziga, ngo acaja kumuhamba mu itongo ryiwe yari yaraguze amafaranga menshi. Bisobanura ko kumbure n'iryo yapfiramwo, kuko ico gihe umuntu yari yaragura itongo ryo guhamba we n'umuryango wiwe, kandi bahamba indani mu kuzimu nyene bakimba cane, bikaba vyubatse umenga ni nk'inzu. Uravyumva? Ku buryo ivyigwa biravuga yuko hashobora kwinjiramo n'abantu benshi, ku buryo n'abasirikare igihe baza kubwira Pilato bati uyu muntu yavuze ko azozuka, uyu muntu yavuze ko azozuka, rero turabasavye muduha abasirikare, kuko abigishwa biwe n'ababandi barashobora kuza bakamwiba mu ijoro, hama bakabesha abantu ngo yapfuye. Pilato aravuga ati ndabahaye abasoda. Abasoda bagiye gucunga Yesu ntibamucungiye hanze, bamucungiye indani. Hama baca barugarana cakibuye, hama ikibuye baragishira ko seal, nkijya seal yo muri hafi nkijya yo muri douane, preuve iza kwerekana ko iki kintu kitegeze cugurugo. Hama bamucunga indani, uravyumva, bamwobserva de l'intérieur. Uravyumva? Uyundi muntu yaje guteruza uyu mugabo Yosefu ikiziga ca Yesu, murazi wari we? Ni Nikodemo, wa undi yaza kuraba Yesu mwijoro atrisha, adashaka abantu bamenya ko ari umwigishwa wa Yesu, akaza kumuraba muri Jean chapitre 3, amubaza ivyo kuzuka, bamubaza ivyo kuvuka ubwa kabiri, bakabiganirako. Abo nibo bantu baje bakamutekera bakaja kumuhamba. Anterema ya Yesu ntiyagizwe n'abadisciple originale tuzi, yagizwe n'abadisciple caché. Sivyo? Munyumvirize neza kuko jewe iyo ndiko navuga bajya abantu, mba ndiko nashaka namwe yo kubavuga. Kuko Bibiliya nirimo amadetaye vrai. Bwira umucaye uti vyimvire nawe. Ndisuri ko muri mwese ngaha muvuga ngo shango je Yesu aza gupfa ndahari. Yarakoze bijya bintu nkabibona. Nije nari kuba ndi hajyanya, cabongo yako moto chini. Uravyumva? Aba inconnu. Uravyumva? Nabo muri protocole bafise badatinya, bashobora kuza kuvuga ati ni mu muduhe tuje kumuhamba. Baca bashira baba tipe rero banamucunga.
Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu yapfuye kwa gatanu, kwa gatandatu yari isabato, murabizi abayuda bafise isabato. Isabato ishika ihera ku migoroba wa samedi. Siko? Ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu wo kuruhuka. Uravyumva? Ku munsi wa mbere. Uravyumva? Ndagufinda umuntu yaraje gusiga ikiziga ca Yesu parfum. Contrairement yaba Egyptien bamboma bagafata umuntu bakamusiga ibintu bimutuma tabora. Abisirayeli ntibakubuza kubora ahubwo bagusiga parfum iyo bagukunda. Kandi abaza kugusiga parfum iyo bagukunda bakaza kugusiga warayipfuye. Uravyumva? Kare baguhamba bayigusiza ariko kuko Yesu yapfuye muri context z'ababandi ntibashobora kumusigira hajya mwagomba kuja kumurekipera kandi bihurirana n'isabato. Abayuda ntaco bakora ku isabato, nukuvuga ngo ntibashobora no kuza kumusiga ku isabato, bararindira rirahera. Ariko muri aba bantu baje gusiga Yesu ku isabato vrema, wibaza kare intumwa ziwe babandi bagendana. Oya, Bibiri ivuga ngo Maria Magdala wa undi Yesu yakuramwo abadayimoni batagira uko bangana, uravyumva, niwe yazindutse mu gatondo aza kubira gute kumusiga parfum. Encore une fois abastare ba Yesu babandi rurangiranwa ntibaje no kumusiga ga parfum. Ariko n'uyu Maria arantera kwibaza ikindi kibazo. Na Maria aje kumusiga ga parfum, ariko Yesu yaravuze ngo kumusugira gatatu nzozuka. None nimba yarababwiye ko azozuka kwa gatatu, kumusugira gatatu, ni gute uza kumusiga nk'uwapfuye kandi programme yiwe ari ikurikira après gupfa, kuri calendrier hariho kuzuka. Ibiro vyerekana yuko malgré ko Yesu yafashe umwanya wo kubigisha no kubabwira ku byo kuzuka kwiyo, ntavyo bigeze bemera, ntavyo bigeze bizera. Iki ni kibazo rero tugira cyo kutizera. Hari igihe ushaka ivyemezo vyinshi bikubwira ko ico Imana yavuze ko kizoba, ariko kandi ngenda kubwire ngo nta vyemezo bihari bihagije bizogutuma wemera ko ico Imana ivuga arico, kuko si ivyemezo bituma abantu bizera. Ariko kandi uravyumva, n'ubushobozi, n'ubucuti, n'ubusabane, uravyumva, n'ubushobozi bw'Imana bukrea muri twebwe ikintu citwa kwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Acte chapitre 1 verset 3. Uravyumva? Uyu ni abigishwa bako baravuga Yesu yamaze kuzuka. Uravyumva? Kandi amaze kubabazwa, abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Amen. Ikintu no observe muri iyi minsi ya Pasika cantushije nuko Yesu azutse. Ngira ndabahe examen, mutangure kumparurira kuva weekend heze 40 jours zizohera kuri Pentecote. Murabingene 40 jours ari nyinshi. Mbe murazi ko Yesu azutse yamaze 40 jours. Apana agiye mu bapagani. Oya, 40 jours ziwe yazimaze mu bigishwa biyo. Imyaka 3 n'inusu Yesu yayimaze akorera abantu, akora ibitangaza, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ariko muraza ahantu yamaze iminsi 40 azutse. Yagarutse muri babandi nyene bagendana, uravyumva, agira gute ngo aza kubiyereka ari muzima, abazaniye ivyemezo, abereka iminsi 40, ababereka ivy'ubwami bw'Imana. Yaraje kubakonvenka ko yazutse. Nukuvuga ngo Yesu yagize igikorane cy'iminsi 40 cyo kwereka abigishwa ko yazutse. Uretse yuko kuzuka konyene ari igitangaza, ariko vyaramusaba kubagarukamo, vyaramusabye gusubira kuza kubarondera. Mwibaza ko yabasanze hehe? Petero yamusanze hehe? Murabizi Petero yamusanze yagiye hehe? Petero yamagaye bajama biwe ngo twisubirire mu byo twahoramo. Uravyumva? Yesu araza abakorera petit déjeuner, abakorera ibrochette y'ifi, ahejeje kuyibamanyurira, babona inkovu ziwe, baratangura bariyegeranya, bamenya ngo ni Yesu. Usomye ngo hariho n'abandi bajama bari bagiye, urabasoma ngaha muri Mariko 16 nyene, uravyumva, abandi bajama bari bagiye mu nzira igendeye Emausi. Abo ngo bagenda bashavuye cyane,
baganira ari babiri bavuga ngo vuba ngo ujye muntu ngo ari umuntu mwiza ngo maskini. Uravyumva? Ntibariko bagenda umunsi Yesu yapfuye, bariko bagenda umunsi Yesu yazutse. Bariko barabivamwo basubire mu ntari wabo, kuko vyo kugendana na Yesu no kujya imikate ya gusa biraheze. Uravyumva? Ngo bagenda bidoga ngo ako kanya ngo Yesu bazabonye ngo umuntu wa gatatu abinjiyemo. Ngo babandanya bavuga ngo ujya mugabo ngo yari umugabo mwiza, ngo yakora ibintu byiza, yakora ibintu bihambaye. Yesu acaraza ngo abinjiramo ntibamumenya, ngo atangura kubabaza ngo nibiki byabaye. Baramubwira ati niwe utazi amakuru y'aba Yerusalemu, we ntuzi ibintu byabaye, wa muntu witwa Yesu, wa muntu mwiza yakora ibihambaye. Reka natwe twari mu bigishwa biwe, ariko voilà qu'on l'a tué, on vient de l'assassiner vraiment fraîchement. Bavyumva yahwereye, bavyumva yari yaragize ibi n'ibi, batankumura konta Yesu ngo agenda bumviriza batazi ko ari wari hagati yabo. Hama nawe ngo atangura kubasigurira yuko byari bikwiye yuko ujya muntu amaze kuza ababazwa, akicwa, akagirirwa nabi, hama akazuka mu bapfuye. Bamwumvise bacamubwira ati akurazi ko ari ivyo. Effectivement bamwe mu badamu dukorana muri iki gikorwa twahoramo caraye gipfuye, bavyumva twumvise, twabonye mu ma WhatsApp, twaronse ama message yuko bagiye kumva, bagiye kumusiga par hasard il n'était pas là. Ngo hama ngo bacasanga abantu b'abamarayika, ngo hama ngo aravuga ngo yazutse, hama kandi ngo ipare ko yabahaye rendez-vous ko baza guhurira. Uravyumva nagambe ngo kwa Gerard ko baza guhurira nyene ahantu quelque part. Uravyumva araza kuza kubaraba. Uravyumva? Urabona amakuru yo kuzuka yamaze kuvugwa, aba bantu barazi ko Yesu yamaze kuzuka, ariko ibirenge vyabo ntibiri vers la résurrection, ariko ibirenge vyabo biracari engagé muri abandon. Marire ko makuru yabashitseko yuko yazutse. Yesu ngo ashitse mu muhana, ngo atangura kumanyura umutsima nabo, ngo bagize gute babona mu ntoki ziwe babona intoboro, bagize gute baramuraba, ngo amaso yabo ako kanya caruguruka, bamenya yuko bari kumwe na Yesu Kristo. Ngo ako kanya arabaganiriza, ngo arababwira ngo genda mubwira abigishwa yuko nazutse, genda mubabarire ngo aza basange mu nzu ahantu kanaka, ndaje kubaraba. Aba bantu bari baduze bijiriwe bababaye, uwo mwanya nabone bagaruka banezerewe, bashushe. Nimba bari bageze i Bugarama, nimba bari bageze i Gitega bava i Bujumbura, bagaruka baryohewe bafata bus ya retour. Uravyumva bagaruka banezerewe muri bus, aterega yariwe twamubonye, twaronse ama preuve, kuko n'ivyari biduhagije ko batubwira ko yazutse, twari dukeneye kuvyibonera. Vraiment, bwira mu cyane uti vraiment, atana we vraiment mes chers amis. Uravyumva? Baca baragaruka, bahamagara abandi bakozi babo bagende, nimuze araza kuza kuturaba. Maria na wene yamaze kubaha info, yababariye ngo twahuye n'umuntu niwe yariwe nabonye inkovu, yambwiye ngo araza kuza. Bose baca baraza baregerana. Ariko ngenda babwira ikintu kimwe gitangaje muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo igihe Yesu yamara gupfa, ngo intumwa zatekewe n'ubwoba. Ni ukuvuga ngo esprit qui régnait au milieu des disciples de Jésus yari muhemu y'ubwoba, ngo bari biyugaranye batinya yuko abayuda nabone baza kubatandukira bakababufa, kuko bamaze kwica umwigisha, bagiye kwica abigishwa, baba mu bwoba, batekerwa mu bwoba. Uravyumva bariyugarana, uravyumva bari muri peur. Icabatumye batekerwa n'ubwo bwoba nuko kugeza n'ubu bataparvena kwizera kwico yavuze kizoba. Icabatuma babivamo bakigira nuko batashoboye kwizera ico yavuze. Icabatuma umwe wese yasubiye mu vyo yahoramwo yari manque de foi. Ariko urabe Yesu ngo araza kubaraba muri Matthieu 16. Matthieu 16 verset 11. Alléluia. Okay, yes. Matthieu 16, 11 kugera kuri 14. Ni iki kibabujije gutahura ko ntababwiye imitsima, ariko mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo. Sorry, navuze Matthieu. Marc 16 kugera kuri 9 gushika kuri 14. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi kuwa mbere w'iminsi indwi,
abanza kwiyereka Mariya Magadalena uwo wasenzemo abadayimoni indwi. Uwo aragenda abibarira ababana nawe, asanga bababaye barira. Nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye ntibavyemera. Hanyuma y'ivyo, stop. Mwumvise ingene bari bamerewe ku murongo wa 10 ngo agenda kubaha iyo nkuru ayiha bari kumwe nawe. Bari bamerewe gute? Ngo bari baricurikiriye bariko bararira. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ko muvyumva abantu bicurikiriye bariko bararira. Deja yamaze kuzuka ariko mumve etabarimo. Siko? Verset uravyumva? Tuteye kuri kombe bandanya aho warugeze. 12. Hanyuma y'ivyo yiyereka babiri muri bo. Kwanza tuje kuri 11. Oya vraiment nimwirukanga kuri 11. Ngo bamaze kumva ko akiri muzima, ko yabaye muzima. Kandi ko yamubonye. Ntibagira gute? Ati ico ni kinyoma. Haleluya. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Ni bande bemezanya nanje yuko vy'ukuri ikibazo c'abizera ari ukutizera nyene. Kwizera. Mariya bamubonye avuga ati uyo n'umuzimu wabonye wihenze, namubonye yamvugishije. Ayo ni amadayimoni yakugarutse ko we ntawe wabonye, uravyumva? Zakugarutsemwo ubona we, uravyumva? Ariko rero ngo baheje kumubwira ngo atavyo bemeye bagaca reka shaka utura dukinisha wowe shaka uzakutura reka shaka ivyo bintu wowe mubonye he akazata turagowe tuzoba bande ivyo twahevye uravyumva? Bikanka ko bemera icabaye bagaprefera kwirekomforta mu kabruze kabo no kurira kwabo no gusubira kubruza. Mose ava ngo jerera amaye ibirato bandanye 13 12. Hanyuma y'ivyo yiyereka babiri muri bo afise iyindi shusho. Abo ni babandi bagenda baja mu misozi. Abo ni babandi barako barabivamo 13. Nabo nyene baragenda babibwira abasigaye maze ntibabemerera nabo. Stop. Mariya avuye kuri tombe araje arayibabarira. Bagize gute? Nimumfashe guki. Nibagize gute? Ntavyo bemeye. Babandi bahuriye Igitega bamanutse bafase bisi bari babivuyemwo bashushe nabone barashitse barabibabwiye ivyabaye bababwiye ibintu. Nta WhatsApp ihari, ntibiri kuri internet, ntibazi ivyo Mariya yababariye, ariko ivyo Mariya yababwiye n'ingene yabonye Yesu birasa nabone description bazanye. Umwe yamuboneye kwitanganyika, abandi babiri nabone bamuboneye hehe hariya. Kandi mu Bayuda vyari vyaravuzwe mu gihe ca Mose ngo itemoignage yose izogirwa n'abantu barenga umwe bari babiri izobiri vrai. Urahaje abandi bantu babafu nabo baje kuvuga ngo bamubonye, hama bigishwa nabone ngo bagira gute? Bati namwe murabasazi mwese mwaborewe muri deprime. Uravyumva? Aha nta kintu kimwe cabaye. Bari bo mica tunane gashawe tuzokugira gute vre? Ni igiki gikenewe kugira wizere? Sivyo abantu b'Imana. Yesu ashimwe ca. Yesu ashimwe. Je muri kino gitondo naje kubwira ngo wizere. Point est très à la ligne. Ni igiki gikenewe ko aba bantu bose bariko barazanirwa ama preuve, bariko barabwirwa ibintu bisa. Uravyumva? Ariko bakaguma bavyanga. Uko ni kuremesha umuntu ukamubwira ico Imana akavuga ngo pastor je nanzi ko nje kukuraba ucumbwira ibintu byo kwizera. Je narizere kakumbarira ibyo kwizera mbarira ikintu kiri pratique. Reka nakubwire nakindi bise no kubwira kiri pratique. Ukwizera kuri pratique. Ukwizera si teori, ukwizera n'ukwizera. Kwizera kurakora ibintu, kwizera kubaho, kwizera kurahindura ibintu. Uravyumva? Ukwizera n'ukwizera. Tere kuri kombe ga Fiston 14 rero. Hanyuma yiyereka bamwe 11. Ubu rero nabaciye aza kwireka bamwe 11. Bicaye bariko bararya, bariko barafungura cette fois-ci. Abagaya ukutizera kwabo. Yagize gute? Yabagaye ukutizera kwabo. Yagize gute? Yabagaye ukutizera kwabo. Mwumvise igikorwa ca mbere Yesu akoza azutse. Haleluya. Ntaje kubewe ngo vyabaye. Haleluya. Ngo abashitsemwo bafungura ikintu ca mbere yabagaye ukutizera kwabo. No gukomantara kw'imitima yabo. Apana ukutizera na incrédulité de leur cœur. Kuko batemereye abamubonye. Kuko batemeye abo yarungitse gutanga info.
amaze kuzuka. amaze kuzuka. Haleluya, amen. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya, Imana ishimwe. Reka rero ndabasomere muri Jean 20, naho mushushe nanje nashushe kandi ndabarusha. Uravyumva? Jean verset 20. Yesu yaje, bamubonye, yamaze kubasanga aho biyugaraniye mu nzu. Ariko igihe Yesu yaza hari abantu bari absent. Uravyumva? Duca tubabona muri Jean 20 verset 25. Uravyumva? Jean 20 25 kugera kuri 28 kuri 29. 25 kugera kuri 29. Abandi bigishwa baramubwira bati, Aha. twabonye umwami. Babwiye nde? Babwira Toma. Toma siho yari igihe Yesu yaza. Abandi baraza rero cette fois-ci. Toma ntabibwiye n'abantu babiri canke batatu. Abantu 11 plus 2, ça fait ngirira sha. Plus 1 ça fait murabere abantu 14. Abantu 14 ngira bangana n'aba baririmbyi bicaye havre. Uravyumva? Ni muri abantu 14 rero baraje batangiye kumubwira Toma, umwe wese agatangura kuvuga ingene vyagenze. Baje namubonye nani, uravyumva je yagize gute? Wazi ko yaje ari umuboga. Uravyumva je kumusara yaje ari mwiza cyane abari bavuga ngo je cankoze ko cyane. Ni yanko yari unje. Uravyumva nsomera charge fiston bandaririza 14 ndahagaze ngaho kugira mubone. Nawe ingene kwizera bigoye n'abantu bangana gutya bokubwira ikintu kimwe bikanga kucemera. Aha. Nawe arabishura ati, nintabona inkovu z'imambo mu biganza vyiwe. Ivyo byose muriko muranyibwirisha ngo mwamubonye n'amayemoso menshi no kugira gute ntamwiboneye ngakabona iki wewe pièce ashaka kubona niyi kote ashaka kubona ko niyi inkovu z'imambo mu biganza vyiwe. Aha, ntabonye inkovu zo mu biganza vyiwe. Ngo nkoze urutoke rwanje mu nkovu z'imambo. Apana ngo je ndabibone, nshaka no gukora muri bijya bitoboro. Aha. Ngo nshire urushi mu rubavu rwiwe sinemera. Hama ndamufata ukuboko gutya ndamufate numve. Uravyumva sinemera wosanga ari umuzimu. Aha. Maze iminsi 8 ishize haheze w'ijuru abigishwa be bari mu nzu kundi gusha. Bari yusubiye kandi bibereye mu nzu bari mwirigara bakina amakarata canke basenga kimwe muri ivyo. Ako jo dutuko bariko barasenga. Aha. Na Toma bari kumwe. Na Toma rero cette fois-ci yari ahari. Yesu araza. Yesu acaraza. Inzugi zari zugaye. Imiryango yari yugaye. Yesu ndamwikundira vraiment aragira démonstration de la puissance. Bwana sifiwe sana. Aha. Abahagarara hagati. Aca comoka indani mu muryango babandi ya Apollinaire yatubwira vendredi bashaka guca mu mpome aca zicamwo. Aha. Ata mahoro abe muri mwebwe. Aca arabwira ngo shalom, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Aha. Maze abwira Toma ati. Aca rero aza kuri Toma ko ni wenyine atari bwamubona ati Toma bite. Bwana sifiwe sana. Aha. Zana hano urutoke rwawe. Ndazi ivyo wiyimvira zana urutoke rwawe. Urabe ibiganza vyanje. Urabe ibiganza vyanje. Zana n'urushi. Zana n'urushi. Urushire mu rubavu rwanje. Urushire mu rubavu rwanje wenda guhaye privilege na ingia na ndane. Ntaco uba uwutizera. Ntukabe utizera. Ariko ube uwizeye. Ariko ubu wizera. Toma aramwishura ati. Toma camishura ngo ndiyo Bwana. Yesu ashimwe. Uri Yesu. Yesu acha teatre. Aha. Toma aramwishura gute? Yamwishuye gute? Toma aramwishura ati. Mwami wanje kandi Mana yanje. Mwami wanje, Mana yanje. Bavyumva sinya ya adoration. Mwami wanje kandi Mana yanje. Yesu aramubwira ati. Akapiga shuti yo adoration. Aha. Wijejwe nuko mbonye. Wijejwe nuko mbonye. Hahigwa abatarinze kubona. Hahigwa abatarinda kubona. Yamara bakizera. Kugira ngo bizere. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ko muvyumva murumva iyo ambiance ya resurrection. Nticari gikorane catari ca celebration ngazo. Oya. Harimo muri Yesu akadeception. Harimo mu bigishwa biwe ukutizera. Uravyumva? Ariko kandi ico nkundira Yesu yaragarutse kubarondera. Yesu ashimwe cyane. Yaratena kuri bo. Uravyumva? Yaratena kuri bo. Yarashaka kumenya neza yuko ari team yiwe agomba kuyimobiliza. Ntivyamunaniye kumanuka muri manque ya foi. Ntiyaje kubagiriza ko batizera. Haleluya. Ariko kandi no muri faiblesse yabo yashishikaye kubakurikirana
kugira ngo amakinge sure yuko afise ingabo zihagaze. Nimwimvira iminsi 40 aza ngo abiyereka. Bibiliya iravuga ngo abiyereka inshuro nyinshi, abaha ibimenyetso, abereka, ababwira ku by'ubwami bw'Imana, abasubiriramo ibyo bari barumvise batizeye, agarutse kubasubiriramo, kuko hari igihe bisaba yuko dusubirirwamo, hari igihe bisaba yuko Imana isubira kandi ikatwibutsa, hari igihe bisaba yuko Imana isubira kutubwira bya bindi nyene, hari igihe Imana itatubwira bishasha, igihe ibya kera yatubwiye ataco vyatumariye, hari igihe Imana atakintu gishasha izokubarira, igihe icambere yakubariye ataco kirakumarira. Imana si Imana iri bavard, si Imana y'ama information muri désordre, si Imana iryoherwa no kuvuga no guta amajambo, ariko igomba guteramira, igomba kuba sûr, igomba gukora igishoboka cose ngo imenye yuko iciri kiraguha ufise ububasha bukwiye gukwizera, kuko hatariho kwizera, hatariho kumenya neza icirico, ntibashobora kuyikorera badasobanukiwe neza icirico. Igihe bose basanzara bakabivamo, Imana yari kirakora. Igihe bose bidekuraje bakabiheba, yo yari kirakora. Nge nabwiye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo yashitse n'ikuzimu. Yesu niwe mupfu wenyene ashobora gukora yapfuye. Ikuzimu yari karakora, uravyumva? Ikuzimu yari karabohora. Abamubonye yazutse Yerusalemu, bamubonye agendana n'abera bose bari barapfuye kera atarapfa ku musaraba, yagiye kubabohora. Igihe abandi bariko barabivamwo, wewe yari karakora. Igihe abandi bariko barafata amayira babivamwo, wewe yari karakora. Igihe abandi bari bicurikiye bariko bararira, wewe yari biza ari karakora. Ndagomba kuvuga uno musi muri kino gitondo, yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje, naho twebwe tutarabizigirwa, wewe azohora ari umwizigirwa, naho twebwe twodende bukigwa ntibizomuza gukora. Uno musi muri kino gitondo ndashimira Imana yuko itubakiye kuri fidelite yanje. Ndakubwira ubwami bw'Imana bwari kuba bugowe iyo Imana ikonta kuri mwebwe kugira ngo ikore icikoze, ariko muri kino gitondo ndaje guhimbaza Imana, naho twebwe twese twobivamwo, naho twese twofata amayira tukaja hehe. Haleluya! Ubwami bw'Imana buzoshishikara. Yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorihagarara imbere. Yesu ashimwe cyane. Fasha kuvuga ngo nzokubaka ishengero ryanje. Dusubiremo ico Yesu yavuze kwera. Mumfasha kuvuga ngo nzokubaka ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorihagarara imbere. Hari igihe tubabazwa n'amafuti aba mu mashengero, hari igihe tubabazwa n'abakozi b'Imana bahemuka, hari igihe tubabazwa n'amakuru menshi mabi twumva hirya hino no mu mashengero, hari igihe twumva umenga ibibazo ni byinshi, ariko rimwe rero ngera gw'ikintu kimwe ngo naho umenga hari agacerere, naho umenga yapfuye, naho umenga nta kiriko kirakoreka, naho umenga ni igihe ca découragement, naho umenga hari amananiza cyangwa ibibazo ni byinshi, ariko ndaje kubwira ngo yaravuze ngo nzokubaka ishengero ryanje. C'est lui l'auteur et le compositeur. C'est lui l'auteur de la foi et il en est le consommateur. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muri iki gitondo mpagaze ngaha nirata ubwizigirwa bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndyoherewe yuko naho nodende bukigo nkashika hehe, wewe n'umwizigirwa. Yarabibwiye muri Timoteyo avuga ngo naho mwe mutoba bizigirwa, jewe nzohora ndumwizigirwa. Muri kino gitondo ndacelebra fidelite y'Imana mu gikorwa cayo ku buzima bwacu, ico ari karakora muri twebwe. Ndamucelebra muri kino gitondo kuko naho yosanga bamwe bicurikiriye baravuye mu kwizera, azoshishikara amanuke kuri nivo yawe kugira ngo agukonvenke yuko ico yavuze ari ico. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kurangiza mvuga iki kintu. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 17 baravuga ngo data arakora nabugingo n'ubu nanje ndakora. Ngenda kubwire muri kino gitondo ngo data arakora. Haleluya. Ngenda kubwire ngo n'ivyo utabona ari karabikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Silence yiwe ntisignifia absence yiwe. Agacerere nikavuga ko atari karakora. Igihe yari mu kuzimu abandi biyugaranye yari karakora. Igihe yazutse abandi bariko barabivamwo yari karakora. Ndashimira Imana. Haleluya.
idahagarika gukora, igikorana bugingo n'ubu iracari kirakora mu buzima bwawe. Naho umenga hari agacerere, naho umenga nturi kurabona iciri kirakora, naho umenga nta mashanje muri kuri observa, naho umenga nta bintu byinshi biriko biraba mu buzima bwawe. Ngenda kubwira ngo ntibisaba yuko tubibona. Yaravuze ngo hahigwa uwizera atabanje kubona, kuko tutarongorwa n'ivyo tubona, ariko turongorwa n'ico twizeye. Ico yavuze, yaravuze ngo yatanga igikorwa ciza muri mwebwe no kugisozera izogisozera. Ndashimbira no munsi muhemu yera kuko ari busy kubakora, ariko arabakora. Haleluya. Bamwe muri icurikiriye, ariko daddy ari muri business, ariko arakora ibintu bikomeye. Iyi minsi uyita iminsi yawe mibi, ariko ngeravuga ngo no muri yo wita iminsi yawe mibi. Nk'iyo abigishwa bica iminsi mibi, yacitse iminsi ya mbere myiza ibaho, kuko igicapo Imana yarakibahinduriye. Bantu b'Imana, ndagomba koga muri kino gitondo ngo Imana ntitungana. Mwebwe muko ba peti sana, turaba peti, twese turi peti. Ndashimira Imana, ariko kweri n'Imana yubahutse gute kuduhamagara ngo tuyikore. Abantu ishobora kumara 3 ans itubwira ibintu, bikatunara mu minsi 3 kwizera ibintu yatubwiye mpanda 3 ans et demi. Iyaba bibavako bwami bw'Imana ntaho bwoje, ariko Imana ishime ko bihagaze kuri iyo. Yaravuze ngo jewe nzokubaka ishengero ryanje. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi muri kino gitondo ndashaka guserebra agacerere k'Imana mu buzima bwawe. No munsi muri kino gitondo ndashaka gushimira Imana, uravyumva, idakorera kuri surface gusa, ariko ikorera n'ahataboneka no muri ténèbres. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mu cyane ati data ariko arakora. Asangwa yaravuze ko azokwiyubakira ishengero ryiwe, uravyumva, ico ariko arakora muri we ariko arakibandanya. Hari ico ariko arakora. Ndamufitiye confiance yuko ico yavuze azogikora. Ndamufitiye confiance nimba atabeshe ko azozuka akaba yarazutse, ntiyanabeshe no kuvyo yavuze azokora mu buzima bwanje. Nta kintu na kimwe yabeshe mu byo yavuze mu masezerano yiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Singomba kuba perturbé na silence na absence y'ibintu bimwe ntabandi ko ndabona, ariko ndagomba kwiyubakira muri fidelite yiwe. Ni dutera guhagarara ngaho muri kino gitondo, niyo yaduteye gukorana hano muri kino gitondo, ndazi neza yuko hari icyo Imana ikirakora mu buzima bwawe. Haleluya. Amen. Yes ashim. Psalm 50 verset 3 na Lamentation 3 verset 26. Niyo ma verset ngomba kurangiriza ko ama dutaye. Psalm 50 verset 3. Imana yacu izoza kandi nizocereza. Imana yacu izoza kandi nizogera gute? Nizocereza. Il ne reste pas en silence. Haleluya. Imbere yayo umuriro uzotongora. Haleluya. Izokikizwa ijya nino n'inkubi y'umuyaga. Yesu ashimwe cyane. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Bwira umuntu mwicaye ngo iraje. Imana yacu ntizoguma icereje mu bari ruti iraje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo tubonye agacerere karaduperturba, iyo tubona ibintu bitariko birakoreka turaba perturbe, iyo tubona ibintu bitariko biraba muri wa mwanya turaba perturbe. Ikinco catumye abigishwa biyugarara bagatekerwa n'ubwoba, ntibari bakimetriza. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe ngo kutametriza kwanje ntibisobanura, uravyumva, ntibisobanura ko Imana yarengewe. Uhoraho nazokwama acereje ku vyawe. Ehera abaraje, uravyumva, kuva mu gacerere kiwe araje, aje nk'umuriro utongora, aje nk'umuriro, aje nk'igihuhusi fya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Abizigira Uhoraho tugomba kwiga kumenya ngo Imana nikora ibintu iminsi yose kwa kundi. Imana yaradefiye umuntu yitwa Eliya. Eliya arabwira Imana ati Imana ndi jenyene, ndiko nkora jenyene. Nanje ni mfume mpfa, n'abandi barahemutse, fumunyica, uyu mugore agira nyice, raba ndiko ndiruka nka nagukoreye, ndi jenyene. Imana iraziramuga ati hora. Fisa abantu 7,000 nibikiye batigeze bapfukamira Bayali. Kwa
mana ufise abantu 7000 ntazi, ufise abakozi bawe beza babizigirwa 7000 ntazi mu gihugu cy'u Burundi, ufise abantu 7000 mu gisagara ca Bujumbura ntazi. Igihe rimwe na rimwe ubahakwa kwibaza ko ari wowe uhagaze, ari wowe uri consacré, Imana ikagutangaza ati na bado suko utabazi batahari. Haleluya, suko utababona batahari, ariko mfise ibihumbi 7 batigeze biyanduza, batigeze biva. Hama Imana iramurekera mu bwoba bwiwe, aragenda ashika ahantu ari inyegeza, aratekera yinyegeje, atangwa none Mana rero okay basi ko ari 7000 ntazi. Uravyumva ngo hagira gucya ngo hakaza ngo imituragaro. Eliya yarazi ko Imana yacu ari Imana iri puissant, imanifesta, igakora ibitangaza bikaboneka, urwamo rukaba. Yumvise imituragaro, arasohoka kumviriza ijwi ry'Imana, ararindira kumva Imana ivuga. Imituragaro irindi heza, Imana ataci mu community, asubira mu gitanda arakwinyegeza Yezebeli. Ari aho hantu haza undi muyaga mwinshi cyane, umuyaga mwinshi. Ati Imana yande ndayizi, hari igihe umuyaga uza ikabigira ivuge. Asharasohoka mu muyaga mwinshi, agenda kuyumviriza mu bihuhusi. Mu bihuhusi Imana arayibura. Asubira mu gitandara, ngo mukanya yumva gacerere shwa. Agize gutya yumva ijwi ry'Imana. Eliya yaragiye guhwera ahunga Yezebeli. Imana iciraza ngo uzogucika wewe Yosuwa azomufata, uzocika Yosuwa, uzocika Yosuwa, Elisa azomufata. Imana imubwira ati genda unsingira amavuta abantu 3. Ubu unyangiye kugwiza inshuro 3 ubushobozi. Uravyumva? Ngiye guhagurutsa, singiye kukuhamplasa gusa, ariko genda untoraniriza abantu bafise inkomezi 3 zitandukanye, naho abansi bazoncikira. Uravyumva? Imana ihagurutse ikintu gikomeye. Bibiri ivuga ngo Elisa yakoze ibitangaza byinshi biruta n'ibyo Eliya yakoze, ariko inyuma ya Eliya umukozi w'Imana ateye ubwoba yamanura umuriro. Imana yagarukanye umuriro uruta wa mbere kuba muniniya, kuko igikorwa cy'Imana kidahagaze kuri kapasite z'umuntu. Igikorwa cy'Imana gihagaze kuri souverainete y'Imana n'ubukuru bwayo. Igihe Eliya yarazi ngo ibintu biriko birayangara, ahubwo Imana yarigiriye restore ibintu definitivement, izane iyindi temps de gloire. Ngenda kubwira ngo silence iragukanga, ariko silence nikanga Imana yacu. Ngenda kubwira ngo silence iragukanga, ariko nibibuza Imana gukorera muri silence. Agacerere nikayatera ubwoba, agacerere nikayitera ubwoba. Irashobora guhora ibintu bikaba biko birakoreka, ikabikira karanga ibintu ebana ikuzimu biruta ivyari byarateguriwe kuri surface. Hama yasohoka kaza kamara iminsi 40 avuga ngo akazi kagiye gutangura. Rero abariko barademisiona nk'aba Petero akabagarukana muri alliance. Petero urankunda, akazi kagiye gutangura. Nibiheze mwaraye muzi ngo vyaheze, ahubwo bigiye gutangura. Ngenda kubwira ngo twubakiye ku bwizigirwa bw'Imana. Iyo atari ko ari ubwizigirwa bw'Imana, twe turi abantu bahemuka. Ariko muri kino gitondo nda celebrate fidelite y'Imana. Haleluya. Man, uragahoraho pe, uragahezagirwa pe, wowe uradutangaza, ntumeze nkatwe. Ese icompa tukandukirwa tugasa nawe, niyo objectif. Lamentation 3:26. Ni byiza ko umuntu yizigira, ni byiza ko umuntu yizigira, akitega agakiza kuhoraho atekereje, akitega agakiza kuhoraho atekereje. Haleluya. Ninda gafise mu gafaransa kansomera agafaransa. Uravyumva? Ni vyiza kugira gute ko umuntu agira atekereza, mbwira mu ncane tekereza. Tekereza. Wizigira agakiza kuhoraho. Haleluya. Ndafise biriye igifaransa nsomera iyo verse. Il est bon. Il est bon d'attendre en silence. Le secours de l'Éternel. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Abiteze uhoraho Yesu ashimwe cyane. Abiteze uhoraho Yesu ashimwe. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Hagurutse umuntu mubwiye uti wihorere urindire gutabagwa n'uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Yaravuze ko azokubaka kandi ari karakubaka kandi agiye kubaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
wowe gusa wisigireho witonde. Haleluya. Attends en silence le secours de l'Éternel. Abantu b'Imana bavuye ngo amen, duhaguruka dusenga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Wowe gusa wizere. Haleluya. Wowe gusa wizere. Ariko munyemerere muri kino gitondo ntitugiye gusengera umutwaro n'umwe, ariko tugiye gushimira Imana fidelite yayo. Haleluya. Kangahe idahagarika gukora mu buzima bwawe ngo kubera utabaye umwizigirwa. Kangahe uhemuka ikazi gasubira kandi kakuvyura. Abandi baca batubwira amakosa yacu. Abandi baca batwekraza muri faiblesse zacu. Bamwe baracakwibutsa ibyakunaniye haraheze 5 ans. Baracabisurinya. Ariko ndashima uwo mwami ashobora guspendinga 40 jours akonvenka abantu byabananiye kwizera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tugomba gushimira Imana no musi muri kino gitondo. Haleluya. Yuko mu gacerere, haleluya, hari ivyo akora. Haleluya. Yuko noho umenga ntibiboneka hari ivyo bari karakora. Haleluya. Ndagomba tumushimire. Haleluya. Yuko hari icari karakora no mu buzima bwacu. Haleluya. Hari icari karakora mu buzima bwawe. Hari icari karakora. Ugura afise umutwaro ugomba gusengera, ariko hari icari karakora. Haleluya. Ego uravuga ngo sindi ko ndabibona. Ego ntitugendeshwa n'ivyo tubona. Hari icari karakora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turagomba muri kino gitondo guserebra igikorwa c'Imana mu buzima bwacu. Turagomba guserebra umubatsi yavuze ngo nzokubaka ishengero ryanje. Bantu b'Imana mwicaye ahantu muhagaze hano muri kino gitondo, amarembo y'ikuzimu ntashobora kubahagarara imbere. Nta hostilité, nta opposition, nta force n'imwe ya ténèbres ishobora kuza kubiyopoza ko no kubabera blocage. Nta kintu cagurutse kukugwanya. Haleluya. Na kimwe gishobora kuresista ku buzima bwawe, kuko yakemuye n'ikibazo c'urupfu. Yakemuye, haleluya, na epion de la mort. Ya indi yakuzibagura, ya indi ishobora kumaintaina ubuzima bwawe mu kunanirwa na échec. Muri kino gitondo turagomba guserebra iyo Mana igumira fidèle. Igihe twe tutari fidèle. Haleluya. 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 Washobora kumudugiriza ibiganza byawe ukavuga uti ta fidélité, elle est grande. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Ta fidélité. Haleluya. Gizigibwa kwayo Mana. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Washobora kumukomera ayo mashini y'ivyuma byose tuvuga twese tuti ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité, ta fidélité Yes, Lord. est grande. Igihe cyose wumvura umwizigirwa Mana. Igihe tutarabiziga wumvura Ta umwizigirwa Mana. fidélité N'igihe twabivuyemo biguma mu Mana. Ntaco twogereranya n'ubwizigirwa bwawe ku buzima bwacu Mana. Ubwo utwereka Mana mu gihe cacu co kunanirwa. Ubwo utwereka mu gihe cacu co kwicurikira Mana. Igihe twavuye mu kwizera.
ta fidélité. ndashaka umuntu wese aduza ijwi ry'abashimira Imana aho wabonye ubwizigirwa bw'Imana, aho wabonye ubwizigirwa bw'Imana, aho yagusanze wavuye mu kwizera, aho wari wihebuye wicurikire byarakuraniye kwizera icyo yavuze. Bonye imbere yacu tukaduza amajwi yacu tukamushimira muri kino gitondo. Uhagaze muri kino kibanza wese avuga ati Imana ndagushimira ubwizigirwa bwawe Mana, ubwo wabonye mu buzima bwawe, kubona mu nzu yawe, kubona mu rugo rwawe, kubona mu gacerere kawe, kubona mu rugendo rwawe. Hariho gushobozwa, hariho gutabagwa, hariho kugendererwa, hariho gukizwa, hariho gushigikirwa, hariho gushobozwa, hariho gutahura, hariho grâce, hariho ibimenyetso bya fidelite ku buzima bwacu. Ntiyigeze aduheba, ntiyigeze agendera mu makosa yacu, ntiyigeze afatira mu kwihebura kwacu, ntiyigeze atwibutsa amakosa yacu. Ariko igihe cyose il a toujours été derrière nous. Ni wa wundi ataduheba, ni wa wundi multiplié par 3 notre force initiale. Il est celui qui nous accompagne par sa grâce. Ndagushimira muri kino gitondo Mana, ndagushimira muri kino gitondo Mana, ndagushimira muri kino gitondo Mana, ndagushimira muri kino gitondo Mana. Ndashima ubwo bwizigirwa Mana, ndashima ubwo bwizigirwa Mana, ndagushima, ndagushima Mana. Bamwe babasanze bagiye kuroba, ndagushima ubwo bwizigirwa. Bamwe babasanze bavuye mu mayira yawe, ndagushimira ubwo bwizigirwa. Bamwe barahevye kugukorera, ndagushimira ubwo bwizigirwa. Bamwe baragiye kure yawe, ndagushimira ubwo bwizigirwa bwawe utuma wama weseya. Waravuze ngo ibiheta ngabondwi umugororotsi wawe aratemba, ibiheta ngabondwi tu le relèves. Telebosa teleko, telebosa teleko, telebosa teleko. Landeleko telebosa teleko, telebosa teleko. Landeleko shandeleko, telebosa teleko. Haleluya. Woshimira Imana muri kino gitondo yuko guhora kwayo bidasobanura ko itari kirakora. Mushimire silence yiwe. Mu gutuma ndagushimiye ko guhora kwawe kusobanura absence yawe. Guhora kwawe bigusobanura inactivité yawe. Ariko ushobora kubuhoze, ariko uri active. Ushobora kubuhoze, ariko uri kurakora cyane. Ushobora kumenya wapfuye, ariko wari gukora ibihambaye. Bari bihebuye ngo wahwereye, ariko wari kurakora ibirengeye ibyo wakoze imyaka 3. Yes, urakorera mu rupfu, urakorera mu byononekaye, urakorera mu byansi. Yes! 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 Oh, we celebrate your victory! Yes! Uriho, urakora, nabugingo n'ubu, wacari kurakora, nabugingo n'ubu, wacari kurakora. Yes, mwana wa Dawidi. Yes, mwana wa Dawidi. Data chakora na bugingo n'ubu. Hallelujah. 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 Sinzi kunyumva neza muntu w'Imana. Sinzi kunyumva neza muntu w'Imana. Hallelujah. Haragacerera ariko ibyawe bigomba kuzuka muri kino gitondo. Ndavuze ngo haragacerera ariko ibyawe bigomba kuzuka muri kino gitondo. Hallelujah. Ndumva hariho experience ya resurrection ugomba ko experimenta mu buzima bwawe.
Eliya yarazi ko agiye gupfa ariko yavanye y'inkomezi ziruta zitatu. Yesu yari yarapfuye ariko yavanye y'ubwiza atajanyeyo. Iminsi yose urupfu rukurikirwa na gloire, na glorification, na resurrection. Ndatuye kuzuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye kuzuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye restauration mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ibyawe bibeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ibyawe bibeho mu izina rya Yesu Kristo. Ivyatakaje ubuzima birongo ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo experience silence. Haleluya, vyo experience indirimbo ya. Sheketele bosse. Munyemera tugafatana amaboko ishengero twese dufatana amaboko dusenge. Leketele bo. Sheketele bosse. Leketele bo. Haleluya, wivugirira ijambo resurrection. Haleluya. Birazuka mu izina rya Yesu Kristo. Birazuka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, mu mubiri wawe birazuka mu izina rya Yesu Kristo. Amamambra da fonction arazuka mu izina rya Yesu Kristo. Vyononekaye birazuka mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Ingabire yawe iraba restaurer mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nta na rimwe resurrection izana ubushobozi buri less kurusha ubwa mbere. Nta na rimwe izuka rizana ubushobozi buri faible kurusha ubwa mbere. Ariko iminsi yose ibintu bizutse, haleluya, haza ubushobozi buruta ubwa mbere. Ndavuze ngo uhoraho ubushobozi buruta ubwa mbere. Nkuko yahaye Eliya ubushobozi buruta ubwa mbere. Ndavuze ngo uhoraho ubushobozi buruta ubwa mbere. Ababigishwa Yesu amaze kuzuka, haleluya, bagize ubushobozi buruta ubwa mbere. Bamaze guhabwa ubushobozi bwa Mpemu Yera, bari prêt gupfa kubwo kwizera kwabo. Intege nke twababonye mu bwa mbere zarahindutse. Ndavuze ngo experimente resurrection mu ngabire yawe ukorera mu Imana. Ndavuze ngo habeho kuzuka, habeho kuzibugwa, habeho gukuzwa, habeho gushaka, habeho multiplication, habeho mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uhoraho yugurura inda yawe. Ndavuze ngo uhoraho yugurura inda yawe. Ndavuze ngo uhoraho yugurura inda yawe. Ndavuze ngo uhoraho yugurura akanwa kawe. Ndavuze ngo uhoraho yugurura akanwa kawe. Ashira ijambo mu kanwa kawe. Sinakumvise usengera uwo muntu. Haleluya. Musengera utimana ibintu birazuka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kwizera kwishengera twizera kuzuka. Haleluya. 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 Hariho restauration mu magara yawe mu izina rya Yesu Kristo. Hariho restauration muri position yawe mu izina rya Yesu Kristo. Hariho restauration muri famille yawe mu izina rya Yesu Kristo. Hariho restauration muri carrière yawe mu izina rya Yesu Kristo. Hariho restauration, hariho restauration, hariho restauration, hariho gusananurwa, hariho gusura kandi kubakwa, hariho gusura kubakwa. Inyuma y'aka gacerere birakoreka, inyuma y'aka gacerere bigiye gukoreka, inyuma y'ako gacerere bigiye gukoreka, inyuma y'ibyo utabonye. Mana turi ngaho imbere yawe Mana, turahari Mana, turahari Mana, turahari Mana. Ô Père Seigneur Jésus, ô Père Seigneur Jésus, ô Père Seigneur Jésus. Kora ikintu gishasha mu izina rya Yesu Kristo. Kora ikintu gishasha mu izina rya Yesu Kristo. Kora ikintu gishasha mu izina rya Yesu Kristo. Turi muri ya minsi 40 aho wagiye hagati mu bantu bawe. Bamwe bameze nka Toma, turi hafi y'umunsi w'umunani. Kwanza turi ku munsi w'umunani. Abameze nka Toma, Yesu agendere, sure kandi kubavyura. Ndagushimira Mana yuko Mana utadukasa kubera absence ya foi. Ariko ndagushimira Mana yuko nabatizera kijya gihe waraje nabona urabaha ibimenyetso, urabaha ibimenyamenya. Ndagushimira Mana katawe birengagiza mu bawe, nta ukengera mu bawe, nta ugomba kwasigara inyuma, nta ugomba kwahomba. Waragarutse ku bwa Toma wenyene igihe ari we yari absent. Tu es revenu pour lui. Ntibikunanira kuzanwa n'umwe Mana. Ndakweretse ishengero rya muri kino gitondo, ndakweretse abahungu n'abakobwa muri kino gitondo, ndakweretse abera ba muri kino gitondo, ndakweretse en particulier abicurikiriye, ndakweretse Mana abantu bari ngaha, abamama bari ngaha bariko bararira, abana bari ngaha bariko bararira. Ndakweretse Mana bari ngaha bicurikiriye, ndakweretse Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo abihebuye, abameze nk'abiyugaranye,
abatekewe ubwoba, abatazeje ingene hazoba hameze, abafise ubwoba bwa kazoza kabo, abihebuye ku bijanye n'ejo habo, abataka na kimwe babona kibaha icizere, bari muri silence de mort. Ndavuze mana ngo nkuko mu gihe ca Eliya wumvikanye mu gacerere, ndavuze ngo muri aka gacerere kabo wumvikane mu izina rya Yesu Kristo. Fais entendre ta voix dans ce silence, papa. Fais entendre ta voix dans ce silence, papa. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah.